Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga by'u Burundi. Izina ryanje ni Feliciano Bankunguka, muramenye mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku murongo wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Uyu munsi tuganira iki? Uyu munsi ikiganiro kiza gushimikira ku ruhara rw'amasumo mu buzima bw'abarundi. Amasumo afise uruhara uruhe mu buzima bw'abarundi. Hari amasumo mwumva atari make, baravuga agasumo ka Mwaro, urumva amasumo yo mu Karera, aho ni muri komine Musongati. Hari n'ayandi masumo muba mutazi, ariko abantu baho barazi ico abamariye. Iruhande y'ayo masumo rero rurangiranwa, reka tubanze turabe isumo rya Karera, rimwe muri ayo masumo. Iryo ryo ntirurangiranwa kuko ku rwego mpuzamakungu urazwi, iyo uhashitse urabona yuko hari n'abavuye mu mahanga baje kuri iryo sumo. Urasangaho abazungu n'abandi bavuye mu mice itandukanye y'igihugu, aho hari iryo sumo. Hakaba n'irindi sumo rurangiranwa wumva aho bavuga ngo mu gasumo ka Mwaro, aho rero n'uwutarahashika muri ivyo bibanza tudondaguye arabizi. Ariko rero hariho n'ayandi masumo atanganya kumenyekana nk'ayo tuvuze, ariko arafise uruhara ruhambaye mu gihugu. Uruhara n'uruhe? Reka tubanze turabe rimwe mu masumo ari mu gihugu c'u Burundi, naryo ni isumo rya Karera. Duce tubandanya rero twumvirize akamaro k'ayo masumo. Inyuma yo kuraba iryo sumo rya Karera ndaheza ngaruke mbandanye. Murakoze. Aya mazi mubona asuma n'amasumo ya Karera, ni hariya muri komine Musongati, intara ya Burunga. Amasumo ya Karera namwe mu masumo y'u Burundi Shite Karera ya kabiri, uruhara ruhambaye mu buzima bw'abarundi. Murakoze cane. Isumo rya Karera muraribonye, ni rimwe mu masumo ari mu gihugu. Aya ni masumo ashobora kubabwira, ni isumo rya hariya Imumuri, ni mu ntara ya Gitega. Hari no mu Gasenyi ka Makebuko, aho naho nyene harakorerwa imigirwa itandukanye. Hari n'isumo rya Tawe muri komine Musongati, ubu intara ni Burunga, n'ayandi noba ntazi. Ayo masumo rero uruhara rwayo nuko aya mazi araho ku masumo, kuvyo twagiye turatohoza, niho abantu baza kuvoma ayo mazi kugira ngo bayiyoge abakureko imikoshi. Ngo ni ukwitagurura. Ivyo nivyo twagiye turatohoza. Nk'isumo rya Karera, mu biganiro twagiye turabashikiriza, mwarumva yuko hari isenga rya Kiranga riri aho nyene. Abaje gusaba baragicara iruhande, Kiranga kicara hejuru kuri Nyabuye riri muri ryasenga, akabagirira imigirwa, hanyuma akagenda akazana amazi yo kuri iryo sumo, akaba ariyo aboza. Niyo yakoresha mu kuboza, mu kubuhagira, kugira ngo bakureko imivumo bariko, imikoshi. Nuko bakaba bitaguruye. Ufise ubutaga, ni ukuvuga umukoshi, watuma ataronka umugabo, ubwo butaga bwaba bumuvuyeko, agaheza agahumanuka, akaronka uwo mugabo. Nuko n'ibintu no gasumo ka Mwaro kwari uko. Hanyuma rero hariho n'ibindi umwe wese yaza gusaba, umwe wese yasaba ivyo yipfuza. Aho usaka uruvyaro nawe nyene ayo mazi yayakenera,
kugira ngo amuhumanure. Hari abayanywa, hari n'abayoga. Izo ni inkuru twagiye turaronka. Ayo masumo rero, aya masumo usanga yegereye amabuye, aho twavuga nk'isumo nko mu masumo ya Karera, ayo masumo akoroka ava ku mabuye, hirya hari ibuye rya Kiranga. Abantu bacika kuri iryo buye rya Kiranga, umwe Kiranga akazana amazi yo kw'isumo akaza kubuhagira. Ari nk'aya ni masumo yatawe yegereye amabuye, abantu barava gusaba kuri iryo sumo, bagaca baduga ahandi hari ibuye ry'imbogo bagasaba. Reka tuzobandanya mu biganiro byo hanyuma, kuko dusanga ibikorwa ari byinshi tubwirizwa kubashikiriza. Ubu rero murabona yuko turiko turakora ku murindi kugira ngo dushike mu bibanza bitandukanye, turonke izo nkuru, bigishoboka yuko turonka abakurambere baduha izo nkuru, kuko murabona yuko abakurambere bariko baratujana. Ni vyiza rero yuko turonka izo nkuru, hanyuma namwe zibashikire ku rugero rwiza. Niho tuza turazibika, mukazozisanga kuri Nyibutsa Karanga TV. Mwese rero mukunda imico n'akaranga by'u Burundi, murumvise uruhara rw'amasumo mu buzima bw'abarundi. Amazi y'amasumo arafasha guhumanura abumva yuko bariko imikoshi, abumva ati ndafise umukoshi utuma ntaronka umugabo, narabuze uruvyaro, narabuze iki n'iki n'iki n'iki, maze Kiranga yaramwuhagira ayo mazi yaho ivyo bibanza tuvuze. Ivyo bibanza rero abantu barava kure mu ntara zitandukanye z'igihugu bagashika iyo nyamazi ari, nyamasumo ari. Murumvise uruhara rw'ayo mazi yarayo guhumanura. Mukabona rero no mu migirwa itandukanye no mu masengero y'ubu, amazi arafise uruhara rukomeye mu buzima bw'ayo mashengero. Barayakoresha imigirwa itandukanye tutorinda kudondagura. Muca wumva no mu mico kama y'u Burundi, amazi yarafise uruhara ruhambaye mu kuhagira abantu kugira bumve yuko bamerewe neza. N'ubu ivyo gusenga Kiranga vyahavuye, naho hamwe tukivyumva bikihari ayo mazi bakiyakoresha. Murumva yuko n'ubu amazi agifise uruhara mu migirwa yo gusenga kw'abarundi. Iruhande yo kuba afise uruhara kuri abo baja gusenga gusaba abari ayo masumo, nuko ayo masumo rurangiranwa abaza kuyaraba baterera mwitunga ry'igihugu, kuko bashika muri ivyo bibanza barishe. Abazana amafaranga mva makungu nk'abo bazungu canke n'abandi baraterera mw'iterambere ry'igihugu, kuko n'abarundi ubwabo bagiyeho baragisha baterereye. Muca mumva yuko ayo masumo ahari mu gihugu afasha mw'iterambere ry'igihugu. Nuko rero dusanga uruhara rw'ayo mazi y'amasumo ari ntangere mu buzima bw'abarundi. Bamwe barumva yuko abafasha mu kwityorora, ariko kandi n'abandi badashikira mu bwo buryo arabashikira mu buryo nk'ubundi, kuko amakori araheza agatangwa, barariha abaje kuraba, hama amahera akinjira mu kigega cy'igihugu, ari abakozi bakorera leta bagahembwa muri bwa buryo. Ariko kandi abiga bakiga mu mashure yubatswe mu bwo buryo, amabarabara, ibitaro, eka ntitwodondagura. Umurundi urumva wese ahari ko ashikirwa, mbere n'umunyamahanga, kubera ayo masumo. Reka rero ndabasezere, ikiganiro cyari gishimikiye ku ruhara rw'amasumo mu buzima bw'abarundi. Aho hambere yarafise uruhara ruhambaye, tugasanga ariko n'ubu ayo mazi aracafise
uruhara ntangere mu buzima bw'abarundi, eka mbere n'umunyamahanga twumvise yuko ashikirwa. Gute? Araza kuratira ijisho, kandi nawe nyene ahari mu gihugu amabarabara meza arayakeneye, ariko arazunguruka mu gihugu c'u Burundi aje mu bikorwa vyiwe, kandi iyo agwariye mu Burundi arifuza, eka n'ubundi bufasha abakeneye nuko haba hariho ivyatunganijwe kubera uburyo bwabonetse mu vyatererewe no bimwe muri ivyo bibanza. Mwese rero aho muherereye ndabashimiye. Ikiganiro nyibutsa akaranga, tuzosubire kuyaga mu biganiro bikurikira. Mugire amahoro, mugire impundu n'impuzu, abo bukeye mwaramutse, abo bwije mwiriwe, abamaze kuba bashitse mw'ijoro aho bahereye mugire ijoro ryiza, murakoze.